mu ntumbero yo kwikenura mu bikoresho uburyo butari buke bwarakoreshejwe kandi hitaweho kugenzura neza itangwa ry'amasoko ya leta no kugenzura neza ikurikizwa ry'ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amasoko. Ibikoresho vyo mu biro, ibikoresho imashini nyabwonko zikenera n'ibikoresho vyo kuzibungabunga vyaraguzwe. Imodoka za gisirikare zaragiye zirasanurwa zongera zirabungabungwa. Imashini zitanu zo guhingura amakara bita briquette yifashishwa mu gukinjika ziramaze kugurwa zikaba ziri mu bubiko bw'igisirikare. Eka mbere n'ibikoresho byo kubaka inyubakwa izo mashini zizokoresherezwamo biramaze kugurwa. Igisirikare cihinguriye ayo makara kizokunguka amahera menshi yahora akoreshwa mu kugura ivyo bakoresha mu gukinjika ibifungurwa. Ibitaro vya gisirikare vyo mu Kamenge biherutse kuronka imashini ifasha gusuzuma urugero rw'umugera mu maraso ku barwayi b'imigera. Koperative yo kuziganya kuguranana no kwiteza imbere ku basirikare Sekadem iheruka kuzuza inyubakwa zayo mu mashami yo mu Kayanza na Rumonge, ndetse inyubakwa y'ishami ryo mu Rumonge ikaba yaratewe iteka yugururwa icese na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu mu kwezi kwa Myandagaro. Ibikorwa vyo kubaka icicaro gikuru ca Sekadem navyo bikaba biriko biratera imbere cane. Iyo nzu ikaba yaraheze hasigaye ibikorwa